je sinzi ukuntu filime tuburana amavyuzi imana je sindabitahura canke filime ikaba nabi gute ni ibintu bikorwa n'abantu amamego yaguze je hariho nk'abantu hari nkibasha abarundi vraiment ntitugifashanya ugasanga akubwiye ngo none nanje ngo ndayiravye cyane ngo kiki cyabasanga natoyira barakubuje tinose kundukira ibi ati bino bintu je binyuze na telefone nta connection fise tinone bino bintu uri kuranzana nibiki ikibazo uraza hano kiri cyamva ngo uryango yarubatse izina urya wundi ntarayubaka usanga babandi bubaka izina bariko barakora hagati yabo bakibagira yuko nabigihe bayubaka hari abandi bantu babafashije batarayubaka ngo ara nugaze kumbwira ngo je ngo shaka umbwire gukine yangahe ngo kugira uve muri film uze ndakurongora Yes, bakozi ba Diamante TV reka ndabaha ikaze ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cacu ciza cyane c'u Burundi Edeni waburi hanze yacu aho hakurya yo mu bihugu duhana imbibe mu Rwanda abanyamurenge abakongomani n'abandi benshi ndiko mudukurikirana ariko bose babone muri diaspora aba diaspora muraho mumeze neza nanje ndamshima Imana reka ndabaha ikaze ndabwire ngo big ups and don't give up ushobora kubikora akora ibintu ukabona birakugoye ukabona ntibicamwo ariko nta mpamvu yo kubiheba naba mvugana n'umukameramani wanje ngaha ku ruhande ibintu bihevye warabitanguye ubihomberamo nta n'inyungu rega ahubwo umuswe tuganire nabwiye ngo hariho filime yaheze ndabimubarizamo ndamubaza igituma yabihevye why wabihevye bige bintu why rero ukaba utaragira subscribe ku channel yacu ndabwiye ngo ugende ugize subscribe inyuma ya kamera turi kumwe na Kagaga umeze neza fresh cyane iyo ndi ngaha rero mama muzi ko ari n'umutumire umutumire wanje uno munsi ni icyuki wewe murabona umutwe mwebwe murabona mu maso hiyo afise akabiri banange ndagusabye rege kabiri kagire neza kuye nyene kari ntabishiremo inziko agapoki ukamuye nkuko nka Jose ko mbona kuri kamera ariko wambonye live channel bwambo nahora ndakubona kuri kamera wirabura ahubwo mugwasa ndakantu keza kinzobe umubiri vanze oh my gosh kandi mwiza useye hari haba kameramani bagira ibintu turabona twebwe kavuga ati yego me vraiment ariko ubu wese ndamwizeye amen karibu cyane murakoze mwari muraho twari dutanguye kubatapa turaho tumeze neza turashima Imana yego je ndakoze yitwa Diamante ariko je shaka kwidondora abakunzi bacu ibaze ko nakubwiye ngo sijya nkaho umengo nje nakubyaye uzi ko nitera gateka we Diamante ngena n'izina mama yanyise ndabahaye mwiriwe mwaramutse bivanye naho muri abakunzi ba Tech TV yes murakoze cyane kwa technology Tech yes okay hama kubatanzi baranyita ngo nitwa Ivete Diamante yes we yazo ko ngo Diamante ni izina ry'akazi oya ni prénom donc ni kuya kurusanga sama prénom abiri abiri none niyo kwizera Ivete Diamante kandi n'amazina y'abavyeyi shomba ko ari umwana wo mu muji bana umwana yakoze arima abavyeyi barima ava kwisoko ngo ashaza kubisa amabavu ngo Diamante usanga muba hano mu nzahabu nta wamenye tuba muri nikere yo mu Rutana je ndi neri n'umunyarutana yego muri Sosumo nzompuze nawe umunsi sarakaze neri ntuzomwiteze tu arakaze neri murakoze rero kutwakira niyo kwizera Ivete Diamante amakuru y'iminsi ni meza tena nkigutumira nako kaneka ndakikaushe ngenda kuri etape suivante wowe ubona gute iyi minsi uri kuraraba ahantu turi uravye nk'izuba ryo muri Edeni wowe ubona gute ucumva ko Burundi babwise Edeni ni kenshi ikintu caje mu mutwe numvise amahoro nguma mbona abantu bandika kuri statue ngo Edeni itagira amazi itagira amatara
ibintu vy'amazi n'amatara nibaza ko amatara bagomba batubwira ko ariko barabihinyanyura muri regidezo peut-être hazogera igihe tuzoba tuyafise ari full amazi nayo je ahantu mba vraiment amazi ndaro ariko hariho n'izindi quartier ziyabura mais uho tugiye kwinjira muci giye kubibazo gusa Eden nyene urabona harakayaga mpora numva abantu batembereye ngo ntahantu heze ngo bakura amazi meza ngo tari mu Burundi ngo akayaga keza tari mu Burundi ngo indagara ngo mu mavuta basi peut-être ko mu Burundi ariho biryoshe nyene niyo mpamvu yitwa muri Eden isha mu Burundi hangeze iryoshe coco nta hantu heshi murambo barandagwa ka grippe nta hantu heshi ndaja muga ahantu hose maze kugenda atari mu Burundi nasanze indya ziryoshe nukuri neza mu Burundi bakivuga ngo ni Eden sinari ngaha muga kivuga ko mu Burundi ari muri Eden nabonye ko ari muri Eden bijanye n'imico n'ibintu vy'imico shari ahantu ugenda ukavuga ati yego ndaje amaze kuvyumva hari umuntu yagiye ahandi hantu sishimye ko havuga agiye muri restaurant avuga ati nabuze ikintu na kimwe nkomanda basi ibintu vyaho ukuntu babitegura warashaka gufata ibijumbu vy'amaganda gushirako intore n'ibiharage bagasha bazana kandi ngusanga binazimvye gose hariho n'ahandi nabonye ibiraya kujya kuntu tuvyeprisha twe twabihwata kujya duhata ibiraya bobo ntibabihwata bakikuzanira uko yavuga ati ibi nibiki ukiraya kidahwa oya bakuzana kuri brochette kujya kuri dushaka amafiriti nawe bashaya ibiraya akubwa nshaka ikiraya kimwe canke bibiri ugasanga rero amashishwe nuza kuyikurirako umva tashari muri Eden kweli umutumira wanje w'uno munsi rero ni umukinyi wa filme ndundi ari no kunywa agafanta sha wewe ko akunda kuvuga ngo umushitsi mwiza arizimana wari umushitsi mwiza canke wiravye ahubwo nukuri mwakoze kunzimana yanzimanye aha uri umukinyi wa filme aho mu rugendo rwa filme tubona abantu babirimo ni ibintu vraiment jewe sinzi abantu bari inyuma tubirabira kure tubona ibintu bigoye bivanye no kuinvestisa bivanye no kungenda usanga imico yanyu donc guhuza n'abantu mukora ibintu bimwe bigoye wowe urugendo rwa filme bon sinoje nyuma y'ivya filme je nako niho kazi ukora nibaza ko ariko cyane wowe kugira ngo wimvire kuja muri filme d'abord hariho inspiration wagize wekuye he je bwa mbere guhera nciga primaire narakunda ibintu vya histoire ndibuka ko na 6e baduhaye étude de test mwarimu yacatubaza ngo donc araduhaye étude de test acatubwira ngo ni mwimagine la suite yarayigeze hagati acatubwira ngo imagine la suite nyiraje ndibuka ko nama nabitoye yego nama nabitoye abantu bagaca bambaza sha ngo none bigenza gute kugira utore donc suite ya histoire ya texte mwari yaduhaye kandi mutaba mwabivuganye nyene je numva donc jumpa histoire nyene ndumva menga no bandanya ivyo no bandanya kandi sanga ari ivyo yego nakuze rero ndabikunda nkunda kuraba filme hama ndiga ndaca ubwenge ndumuyabaga rero ndumva ko nabigira umwuga rero je nabitanguriye muri Burundi Film Academy naragenda yandikisha ndiga nk'abandi bana ndaronka certificat après ndaja kuri tele urakora ndumva watanguye ivyo wize donc si ibintu watanguye ngo wiyumvire ngo genre vyari byo mu ishure c'est vrai wari ufite experience kuko baje ibintu byose twiga hari ingabire ubufisi wowe urumva n'ingabire warasanzwe ufise ubwo bumenyi hari ejo nabwakungoye bivanye n'ubumenyi rose mu ishure ibintu vyose nyene bisaba kuhaje hamwe n'ubumenyi ivyo nari sanzwe nzi peut-être vyari vya bindi vyo uba wifuza kumva ikintu menga kirakuri mu menga wogishobora ariko kwigana vyo ni vyiza hari ivyo nasanze nari nibaza ko ariko bikorwa atariko bikorwa mu bisanzwe je nagiye muri Burundi Film Academy ataka intunzi ntazi na kamera vraiment sana bwo nje imbere ya kamera ariko twarize baratwigisha ivyo bashobojwe n'Imana ubumenyi baduhaye rero nubwo butumye umenya wewe kugeza isa nubwo kari abantu baciye muri Burundi Film Academy baciyeyo hari abaciye Libert kumwe na Fanny lavine waciye bakiri kumwe canke baravanye kuko hari ukungene nibaza ko abantu bagiye imbere sinzi ngene byabaciye babandanye
wagiye bakiri kumwe je baravanye je nagiye bakiri kumwe gusa baza kuvana tuhamaze ukwezi n'igice twiga ariko ntivyatumye tutabandanya twarabandanije turaronka na certificat ego baravanye Libert twaragumanye ntimwabaye perturbe kubera ko hashabamwe ibihe ivyo bavana basubirazanya niki je ku ruhande rw'iwanje ntaco vyishe kubera ko abafana babisangiye kandi ikindi je bivana n'umwe wese cyari kimujanye kubera ko je nari ngiye kwiga kugira ngo nk'ubumenyi hamanze nkora ivyanje rero je kuri je vraiment nta capfuye uretse ko hari abandi ngira ngo vyaba vyaratumye menga ntibobandanya hari abahevye bumvise ingene menga hari abo bashigikiye nakaye nico nako ndavuga n'ubundi hari abashigikiwe uriya baragenda abandi barahaguma mu kirundi bavuga ngo akaje ntikazi rumwe ariko je ku bwanje ntivyatumye ntabandanya Bon, kuja kuri terrain watanguye filme yiwawe canke wabanje kuja mu bandi donc kuke abandi baguhamagara ati wewe urabona ko wavyize ngo ukine ngaha canke waciye utangura ivy'iwawe je kuja kuri terrain natanguye ivyanje kubera ko biragoye kugira umuntu aguhamagara udafise experience yego irevre uba waraciye muri academy ariko uba wize theory yego rero naho babihuriye na pratique kubera ko iyo kamera yonyene ni n'umutahe wangu uzi yuko uja kuri kamera ukarabwa n'abantu isinzi ari ryambere ugiye kuri kamera sinibaza ko vyoroshe kugira ngo uronke umuntu aguhamagara ariko si yomvo nubwo nari kumuronka lavine yarampamagaye yego narakinye muri Samantha ariko muri episode imwe ariko ico gihe nyene nahise projet gukora ivyanje mu bisanzwe je ndakunda gukora nyene ivyanje kuba ma propre patrone nivyo donc niyumvamo kurusha ibindi bintu ariko bitavuze ko n'ubundi bampamagaye handi noja gukina kuko niyo domaine yanje ugitangura ivyawe wasanze bimeze gute kubera ko turiko turaraba abantu bakina amafilme bamwe baravuga ati vyo gutunga abandi ati vyo gutunga atari ibintu ufise ukora ngati wapi biragutunga biri mu mafaranga menshi wowe uriko urabiraba ku giti cawe nk'umuntu amaze kugira experience bimeze gute ibintu vya filme rero experience nino karako ndayimazemo igihe gito nta mwaka urahera umwaka uzohera mu kwa gatanu ngiye muri Burundi Film Academy ariko natanguye ivyanje muri Decembre yego natanguriye kuri filme yanje ya mbere nise La Jeunesse Perdue filme yarakunzwe cyane ryari rya mbere ku buryo numva umenga vyontunga ico gihe kubera ko wabicishije kuri chaîne yawe yitwa BMs abashaka udupira twa BMs bazi yego me vraiment bateza imbere ubana bacu Blessing Movie Company yego nizi wawe canke ni wundi muntu ni wanje yego ziri mu mabara abiri noir na blanc hama rero gutunga umuntu rero ibintu vya filme hari haba bitonze bien sûr ariko nkeka bigutunga ngira ngo aroterme kubera ko ni projet udatera ubwo nyene giti gushuga isoroma yego ngo gice kicami vyamwa ubwo nyene rero bisaba patience yego ariko nizeye ko bizontunga mu busaza bwanje ikantungira n'umuryango muri kazoza yego muri filme jeyo ikintu nama ndaba igituma bavuze ko tuvuga ku buzima bwa filme nuko ivyo bintu uriko urakora nyene kandi nibaza ko ari buvyo ufisemo passion canke uzoguma mu meho no muri avenir uravye ingene abakinyi ba filme babanye tari iki niki baba bariko barashwana ibi canke biriya wowe nikihe kintu kikubabaza ku bakinyi ba filme comportement kikubabaza ku bakinyi ba filme basi kubera ko nta n'abantu bababona ko anti wapi jege muhoga nta no kwiteza vraiment muri filme yego kintu cyamaze kubona imisi mike ndahamaze domene yose ikirishasha bigoye domene urazi no kwishure uri mushasha baharaho ibintu bitango ni kunyuzura je ndibuka nkija muri septembre baranyuzuye ndarira yego
ndarira hamwe ntaha ijipo yose bayitabuye bangurira shasha ya uniforme rero muri domaine ya cinema mu Burundi ukiri mushasha biba bigoye kubera ko birasaba umenyane n'abasanzwe babikora bakwereka umwongo uhuma n'udahuma hanyuma urumva domaine yose bifise abasanzwe bayimazemwe imisi inararibonye niko babita yego inararibonye rero ibintu bijanye no kuvuga ngo gukundana canke comportement zabo jabonze mbona bitora neza kuko je nta muntu turagirana ikibazo kuva ashitse muri cinema yego uretse ko amashanje duhura nayo hari igihe uba wateguye filme ugasanga muratonze kuri tele rimwe kabiri ugasanga ni ya seri mugo ugasanga murakoze episode 2 3 gacha cameraman akagira ikibazo uraho bamwivye ivyuma uraho bamwivye filme ivyuma birimwo zaba disque dire canke ibindi uraho umukinyi agwaye filme ntibandanye ndanaboneraho abakunzi ba filme mwakunze icirore series yari kica kuri channel ya BMC wihangane gose twaragize akabazo twarahuye n'ikibazo ca mu byo buri technique tuzoyibandanya kwita ariko hari abantu bariko barakumva uvuze gutyo bon gishaka ko ikibazo c'uburyo cyangwa ugasanga ni ikibazo c'ibiri ugasanga ari umuntu je abantu ndakubabwira ati iyo uri kuri kamera wewe hari umuntu avuga ati par exemple avuga ati je nkunabuze uburyo kwibandanya ugasanga hariho nk'umuntu aravyiganira ari muri Amerika akunda abakinyi ba film haba ati umuntu ageza kumusupportinga uko arashoboye cyangwa usanga agiye kuraba série icirore akayikunda akavuga ati wapi reka ndabisitware kuri cyane haba habaye ikibazo cyaje mu bisaze habaye ibibazo bibiri ikibazo ca mbere cabaye mu buryo buri technique ego ikibazo ca kabiri naho ni ikibazo c'abakinyi babaye perturbe gato barabura akanya barafatirwa yego mugamba ivyo vyose tuzobikemura tuyibandanye ko ufise ubwoba ko barayibage bagende basubiramo tugeze kuri série 2 épisode 3 yego tuje tubaha épisode 4 gatwize ko tuzogenda neza wavuze hariho navuze ngitangura uravye ingene abantu babanye donc nisho narindimwo imico donc niho wadivuga iyo filme yawe Cirore ndiko ndavuga ingene abantu burya kuntu babanye wari kurabiraba ijya comportement y'abakinyi ba filme pa kuvuga ngo bifata nabi kujya kurusanga bafitanye amabeef none nibaza ko turi mu bakinyi ba filme gusa no mu banyamakuru biriyo abantu usanga basangiye akazi kenshi babagirana amabeef wowe bibaza ko biva kuki nibaza ko biva ku mavyuzi mufiki none mu bisanzwe ntivyari bigakwiye kuba kubera ko nasanze filme canke art dukafatira kuri film ni travail d'équipe isaba imitwe ije hamwe ikorane donc wowe nyimbuzi kwandika ndakeneye uwuzi kwactinga ndakeneye uwuzi kumonta donc filme kugira ibeho mushaye kuyibona iryosha kugira mu bishaka irakeneye equipe y'abantu benshi baje hamwe bashira ubwonko hamwe bakora ikintu kizima rero je nyimba ndi Diamante ndakeneye uwundi muntu par exemple ndakeneye Mignone ndakeneye Sandrine ni exemple ndakeneye wari we wese kugira ngo aze amfashe mu bwo bumenyi buke fise tungurana ivyiyumviro tuvuga ati ubu rero tugira dukora film sinzi kurabona orana muri Nigeria basha je ndakunda gutanga karo kuri Nigeria yego ndiko ndaraba behind scene urazi ukuntu filme zabo ziba zakoraniwe urashaka gusanga ari nk'ama company ane yakoraniye film imwe kandi bamwe gukora film nta na série bakora film long métrage ugasanga filme yakoraniwe n'ama company ane yagira ni association bi associer barakora bwa tugira dukore film ugasanga bagitera n'abagtrice benshi karuhariwe umagitera yo yakabayeho so muri Nigeria yaje gukina mu yo film usanga icambere film banziza kubera ko jewe ndaza kwambika abakinyi wewe uraza kugaburira abakinyi uraza gukora make up wewe uraza gukora urukurondera location ariko twenga ha mu Burundi kibazo dufise twigungirako dushaka gufashanya kandi sinzi ingeso yavuye kuko
basokuru barafashanya barakundana vraiment niho usanga umuntu afise ubushaza agashira ubihaga kamuha afise ibijumba kamushira ibiraya ugasanga murabanye neza ugasanga ikibiri ufise umurima munini baraje kugufasha baraje kukurimira no musi nawe uzogenda yego rero twe mu Burundi ikintu cyo gufashanya nta kihari no usavye service sinzi ibindi bintu ntavyashasha atakubwira amafaranga akubwira ibindi ajucika intege ugasanga impano yawe irikirapfa nabi ugasanga wari gushika ku iterambere mu myaka 3 urishize ko mu myaka 10 waranashaje kandi hari iyindi muwa yo gufashanya mugashika ku iterambere hakirika yari hari je sinzi ukuntu filime tuburana amavyuzi imana je sindabitahura canke filime ikaba nabi gute ni ibintu bikorwa n'abantu amamego yaguze je hariho nk'abantu hari inkibasha abarundi vraiment ntitugifashanya ugasanga akubwiye ngo none nanje ngo ndayiravye cyane ngo kiki cyabasanga natoyira barakubuje tinose kundukira ibi ati bino bintu je binyuze na telefone nta connection office tinone bino bintu uri kuranzana nibiki ugasha usanga biraguciye intege nashaka musabe abakinyi ba filime bose n'ukuri ikibazo uraza hano kiri cyamva ngo uryango yarubatse izina urya wundi ntarayubaka usanga babandi bubaka izina bariko barakora hagati yabo bakibagira yuko nabigihe bayubaka hari abandi bantu babafashije batarayubaka none nimba abubatse izina bo nyene bashaka gukorana abatarubaka izina bakabareka nibasaza generation basi nitwe Burundi bweje abo bandi bakuze nibasaza bazoshuturirwa nabandi numva ko baje basubirirwa n'abantu badafise ubumenyi ni kwa kundi uri kurica ntoze carrière donc ugasanga muri filme nta bantu bakira filme kubera iki abambere nibo bavyishe ugasanga nta gushigikirana nta gufatana kaboko je ndakunda abanyarwanda barashigikirana gose uroshake urabe umusitari wo mu Rwanda akizamuka baramushigikira gushika mu mwaka umwe gusa usanga yaba umusitari birenze urugero ariko turashaka gukora 5 atamuntu arakumenya basanga ngo ngo yagiye muri cinema ngo 2010 wagana kuri abacano yiwe ugasanga nta na 5 kafise batangaje rero gusa ikintu no basaba no kuri twokundana kubera ko turi ngenzi ugava ku isufisa abo wafashije bon we niki none wosaba bakuru bawe basi nko mu kinyi wa filme ariko arabizamwo wamaze ko bimaze uzokwiza umwaka mu 5 mugabo ugasanga harimo abimaze mu myaka 10 maybe waramusabye service yarakwankira canke ugasanga no yari kuguha ubumenyi genre aranakubrose we niki wobasaba nk'umuntu Jisho ko basaba nishaka indi nyene bakundane bumve ko bato donc iyo bivye urazi iyo bivye ishugwa canke igitegwa kiriko kirama kagira abacamurako urumva uryohewe biraryoshe uri kuravuga ati naka muiza mukagiwe mukuduga kwiwe ndabifise mu kuboko nkuko nawe bagufashije gusa nanye ndashimira abantu bariko baramfasha kubera ko je nkija muri cinema narinzi kwandika mugabo après yo kwandika ntiwambaza ngo bindi bikurikira nibi abo twakoranye ndabashimiye cyane babandanye bafasha n'abandi abo twasavye ama service bakatwaza basi ko bankiye twege bazokwemerera abandi yego canke bazebemerera abandi kubera ko nta mufasha yigeze bihomberamwo vraiment bareke kumva umenga ngo nakandi amufashije ngo higeje azonsumba gwasha ntwara umwuga nukuri umugisha w'abandi uwundi ntiwiye nyenyeri yundi mu ntayigeje wowe iyo turiko tuvuga abantu badufashije wowe wumva ko bavuga hejuru gutwaye umuntu uvuga ati yego vraiment ndamushimira je nko kugira ngo nze muri entertainment hari umuntu naba ntibagira vraiment umuntu yanzanye kuri micro bwa mbere ndabwiye ko yabinzanyemo abandi baramwe ko bitazokunda kandi abo babimbwiye barabantu bamwe twamenyeranye kiva kera nuko ko numva afise iyo talent nkundira kuvuga afise nkundira kuvuga hano usanga ndiko ndavuga nkumva wayi ntovyaza umusaruro umuntu nta n'inyungu nimwe yari abifisemo ariko no munsi abantu kandi bagira ikibazo ndahari ngo antuka we nka nibandi uvuga ati abantu vraiment ndabashimira umuntu wa mbere kwanza ashimira n'umuntu yiswe Soro kubera ko yaramfashije kuja muri kariyeri bina lavine basi shimiye n'Imana yabo washize mu cyo cyumviro cyo kumva ngo botanguza academy
guca ni cambere ndabashimiye cyane nibo basibira sinzi ko urabibona biragoye gufata umuntu kuri telefone ukamutelefona ngo shaka ngushire muri film uvuye muhira biragoye rero jewe nibo banyeretse twiyo donc trou ncamwo kugira ngo ego baranyigishije mugabo urumva baramfashije abandi noshimira manager wa BMS nawe yabishizemo amahera kanyizera akambwira ati kari muri BMS abandi noshimira n'abafana BMS yashose ironka abafana mu buryo tutari twiteze ku buryo iyo jeunesse pedi yakwije wika mu kwezi kumwe kandi irerekanwa no kuri internet ni ibintu nk'indoto sinzi ukuntu no bishima ibyawe ntuzona bije rero ntibaduhebe abakunzi bacu turiko turabategurira ibindi vyiza uretse n'icirore mu nyuma haroza izindi muzozibona muze mutwame mudukurikirana nk'uko mubikora imbere ko turagize ikiganiro cacu hari abantu baba bashaka ko bakuravye ugasanga umuntu ashaka gushigikira tala yawe maybe ntamenye ibyo bibatwara eske gutegura filime ni bibazo cyo kwishurira rimwe eske gukora filime biragutwara uburyo bwinshi eske umuntu ashaka gushigikira yo gushigikira gute ufite ama platform agakorerako hama ari nk'umuntu ashaka kuraba osi amafilime mukora aja kuri TV yako kugira ngo abibone batwara uburyo bungana gute cyangwa ashaka bashigikira gute ashaka baraba hehe donc muri rusange ikibazo ca mbere uburyo filime itwara ni datko butari buki mwangu mashaka gusupport nkabati umuntu kugira ngo nkore filime hari umuntu ashaka kuraba emission nkabati jege kanda muri iyo filime imwe ifise nk'ama série niki bavuga ngo usohore filime uvuga ati filime ni nziza byo gusaba amafaranga cyangwa filime shaka nifuza gukora narayanditse vraiment iraryamye aho ndashaka kuzoyikora nk'imyaka y'imyaka 3 amafaranga uzona ibyo utanga amafaranga ishobora kuntwara ubu nyine ntayo noronka nime cyane kandi sinogira na estimation kubera ko ça dépend ashiyo nkora ubwo bwinshi cyane hama kuzosanzwe turiko dukora filme donc zisanzwe nta vya hatari ntiziri inyuma cyane kandi ntiziri ku rwego hejuru cyane ziri mu wayene filime iratwara uburyo ariko ushobora kuzestima me wumve ngo iratwara uburyo bwinshi haba mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'inguvu urumva hari abantu batubona kureka turiko turakina bya bintu ugaca umenga nta nguvu nimwe vyadutwaye narigeze kuja muri tournage twako turakora nyine icirore twashutingiye mu mazi basha yesu iyo sene yamaze nk'iminota nk'itanu ngira nsare ngira ndire navuyeyo nakomeretse iraruhisha kandi nukuri abantu babona kumengana ibintu vy'ibirofa canke vy'ibikino uzi ko hari umuntu ushobora guharinka agaca kubwira ngo mbega ngo ivyo nivyo usigaye urimo akora kumengura mu vy'ibirofa abantu ba mbere nose bango badushigikire nukuri badutahure kwanza bumve ko societe yo mu Burundi itahura ibintu turimo bumve ko atari ibintu vy'ibirofa bumve ko atari bikino bumve ko ari akazi gashaka gutunga umuntu urana mu bindi bihugu basha umuntu wa filme umukinyi wa filme agendera mu modoka nziza yambara neza aba ahantu heza atunze umuryango abana biwe biga ahantu heza famille yiwe bayeho neza ariko twe mu Burundi sinzi ikibazo kihari mu kudashigikirana donc ntitwenyere bwacu ntidushigikirana abadukurikirana baca bibaza ngo turi mu birofa ngo wasaze ngo mbega ngo uri umukobwa ngo arano ugaze kumbwira ngo je ngo shaka umbwire gukine yangahe ngo kugira uve muri film uze ndakurongore donc bisigura ko aho uri kurafyina basi fuma ndongorwa basi mve muri ibi bintu mugambi ndongorwa yego narabuze shinda mu ishuri ikibazo cya kabiri mwambajije donc aho bashobora kubasanga abakozi banyu turafise cyane yitwa BMC murashaka kuja kuyivisita ni Blessing Movie Company mu ma serious twashizeko murasangayo nimero za telefone nizi wanje yego ariko nimero ziwawe na uza no kuzibanga 60 15 25 izo ni za WhatsApp kandi ufite nimero imwe Facebook sinibaza ko ntora kora ko sinkunda kwishura message Instagram
unyandike ndakwishura TikTok ni Ivete Diamante TikTok kandi uko nyene Ivete Diamante katwizere ko abakunzi bacu basi twizere ikiganiro kizogico kivamwo basi amen muduha amahera no kuri dukora ikiri ratangu neza ko tugeze twegereje sama ari umuntu aba biraba usanga ari mukuza akavuga ati reka tuze duhure n'urya mukobwa ndamufashe ndamusupporting amen bizogenda neza nikihe kintu umva tutogatavuze kuvyerekeranye na kariyeri yawe cyabyo twabivuze jembo navyo twabivuze sinzi nta kintu twaba twibagiye bitega icirore kuzogaruka ryari icirore yego wavuze turi mu kubikemura niko tubwiye urumva icirore irashaka kuza mu kukwezi tugiye gutangura kwa gatanu canke naho hakazi yindi gusa ndababwira izo za yose izo biryoshe kurusha icirore safi sana abakunzi bawe bagenda bagenda subscribe kuri BMC hama abakunzi bagenda bagushirikira kuri Instagram kuri TikTok n'ahandi henshi tuze twasaba guhamagara madame uzotwitaba cyane gose urakoze cyane don't give up magam kagaga bye cyane abakunzi ba Yagatech TV twashimire twari kumwe na Ivete Diamante n'abandi benshi tuzaturi kumwe mu minsi iri imbere mugamo anatandaye ko dushikira abandi mugene mu supporting kubera ko murabona ko ari umukobwa mwiza wo gushigikirwa bye bye bizu